kino gihe biragoye wampaye inka abantu barahemukiranira cane. Ibi bintu ngiriye nibiki? Ufashwe nibiki? Mbabarira. Kukubabarira bisigura iki? Ivyo nibiki gantu? Sheri, urabona jewe asha. Umushoferi je vraiment sindamutahura. Namubwiye ko ntwara ahantu none arahagaze ngaha simbona ivyo ariko aragira. Je narindiriye ko mugenda. Ne muracari ngaho muvuze urwamo. Cyo gwamo bega imodoka rimeze neza. Ego imeze neza. Okay, mu depot yagiye hanyuma nanje cyo ntwara ku kazi. Sheri, kwikura vuza urwamo muri kino gitondo nibiki? Umutipe ni wajavuza sha sinzi ngena meze. Sheri, reka tugutware hanyuma nanje aca ndepoza ku kazi. Siko? Ndagukunda usa neza bebe. Okay, dutware sha tugende. Ki Mercedes 350 ML rabasumanye. Okay, Sam wandindiriye ugurura imodoka tugende. Madam, hari ico nagomba ndakubwire. Hari ingorane ufise? Nagomba ndakubwira ikintu. Uzuri kuravuga, vuga nyarutsa. Mbabarira kuri bijya byabaye mu gitondo. Byashitse ndagusoma madam. Nivyo gusa. Okay, ugurura imodoka rero tugende. Madam, hari ikindi. Nigiki kivuge. Umviriza, nimba atacu ufise ugurura imodoka tugende. Madam, ndagukunda. Uti ivyo uvuze wobisubiramo. Uri kijuju wewe. Aho urafise ubwongo bukora neza. Nibaza yuko hari kitagenda neza muri wewe. Wewe ntukomeye neza ahubwo uri umusazi. Rindira, Sam, urazi ko jewe ndumugore wasobuje. Urazi ko naho kazi ushobora kukavamo. Canke ibi biriko birashika kubera wowe ndakugirira neza. Kubona ndagufata neza nkugirira neza. Ucubifata uko ariko kose. Mana yanje, ivyo bisigura iki kuvuga ko nkunda? Ntuzi akarimbi kawe. Bero gumubona ntwengana nawe ugeze ku rugero kukumbwira ko nkunda. Hari ikindi ufise cyo kumbwira? Subira wirabe umushoferi wanje. Uvuge ngo urankunda jewe. Aho urafise ubwenge. Erega niko ndabwira wewe. Madam, n'umugabo wawe aragutse inyuma. Subiramo uti umugabo wawe aragucamwo. Hora uriko urabesha ngo umugabo wanje arancamwo. Uciye ukwegera ko rero. Oya madam, je mvuze ko ndagukunda kubera ndagukunda vy'ukuri. Hora mvuze nti hora. Unkunda. Ivyo nabivuze kubera ndazi ukuri. Uziki. Madam, umviriza. Ni jewe ndamutwara n'imodoka. Iyo asanga abo bakobwa hose ndahazi. Sam, uri kurarenga karimbi. Madam, ndazi ivyo ndiko ndavuga. Ibintu uri kuravuga urazi ko bishobora gukura mu kazi. Ndabizi yuko ntazo umushoferi wanyu bihe byose. Ariko ivyo ndiko ndavuga nukuri. Nukuri kwigendera. Gora kubwira ibi bivuye ibwina mu mutima wanje. Ndakubwiye ko ndagukunda kandi ndakubwiye yuko n'umugabo wawe aguca inyuma. Nuno musi nyene uno musi sinamutwaye ku kazi. Namutwaye aho umuhabara wiwaba. Ndahazi neza. Uti niho watwaye umugabo wanje. Sam, urazi ivyo gushikira hamwe bino bibwira umugabo wanje. Anga uri kurambesha. Uti uraza kubimubwira? Okay. Reka rero ndabikubwire vyose ubu nyene. Okay, mbwira. Ingo tujane. Hehe. Iyari. Mana yanje. Sam, hamwe no sanga uri kurankinisha. Hamwe no sanga uri kurambesha. Urazi ico no kugira? Ndagukubita, ndagukure n'amenyo yose mu kanwa kawe. Nina gutwarayo. Hanyuma ntumusangeyo, ntusange bari kumwe. Cumfungisha. Okay. Nutasanga ari ivyo je cyo ntwara mu ibohero. Ndazi ivyo ndiko ndavuga. Okay. Reka ndagutware. Okay, ngo tugende. Madam, urindira. Nshobora kwicara mu modokari. Ugomba nicare. No, wicara ngaho muri butu. Urafise ubwenge. Madam, banza wumvirize. Nicare muri butu. Mu modokari je ndaguze. It is your husband. I want you to catch him like this. You will not so this. It's okay. Come out, please. Yes, if you sit down inside. It's okay. Please, you are talking too much, oh.
Open the boot. ugurura muri boot. Open the boot. Sam, if I hear one word from you again, open the boot. Screen it. Hanagure rero. Madam, je nakubwiye nibyo sindiko ndabesha. Ngo tugende. Sam, wewe ngasanga uri kuraba. You want me to enter the boot for you? Sam, hey God. I will sack you mercilessly. Sam, je ndasubiye. I should better find out the truth. If not, I will deal with you. Madam, everything Sam, I will deal with you. It's okay, oh. It's okay. Close the boots. Don't worry. It's the truth. Just because somebody I don't have right to love somebody. They can't. Samungu yapakiye yinabuja muri butu. Samara sarabagabo ariko hamwe yo wabeshe yinabuja yo mukorera iki. Dasha aramureruye nk'umuzigo. Hamwe byo batari byo gabasha. Hebugungwe basha. Imisi y'igisuma ni 40. Madamu wababonye. Wewe ndagukunda sana. Reka ivyo tuvyihoze tuje kuri bimwe narinda gusavye. Birakomeye cyane narinda kubajije ya iPhone wanyemerera kutayinzaniye. Ngomba guhindura iyi mfise ndayimaranya amezi 6 iyi. Wa musi narabikwemereye nivyo. Warayinyemereye ariko nturayihindura. Niwibagire nuko ngomba guhindura inzu. Iyi apartment ifise twumba duto ngomba kwimuka. Ngomba ndonderere apartment yagutse. Okay, ntugire ingorane n'inzu ngiye kuyihindura ube mu nzu nini. Gari cyane ngiye kuguhindurira telefone hanyuma ndakuronderera n'inzu nshasha. Nzokugirira n'izindi surprise. Oh mana yanjye ndagukunda. Mw'izina rya Yesu ndasenze. Okay, nimuvuge muti amen. Nagomba nifatanye namwe reka twese tuvuge duti amen. Sheri. Uri kurakora iki ngaha? Narinje kuramutsa mbega haniho hari biro vyawe. Ibi ni biro vyawe. Nawe no. Nizere ko ivyo ari biro. Uyu turi kumwe n'umuyobozi ahubwo n'umusekretere mushasha. Nari nihenze se umuyobozi n'umusekretere mushasha. Okay, avuye ku directeur akorokera ku busekretere. Okay, sekretere yakorera mu biro mwasohotse hanze rero kugira ngo muhoberane. Mbwiza ukuri uri kurakora iki ngaha? Reka gucisha hirya no hino uri kurakora iki ngaha? Wowe wambwiye kugiye ku biro siko? Muti parazimye. Ndiko navugisha wewe. Ivyo rero ni biro? Nuvuze ko wari umusekretere wawe, sivyo? Mu vyukuri ariko arakora iki ngaha? Mana yanje. Mwari mufise inama. Urazi none. Sanze umushoferi wanje yapfugishije ukuri kabisa. Ivyatwe nawe birarangiye. Oya, si ivyo uri kuriyumvira. Wibaza ko niyumviye iki? Ufise ingorane yahe? Urazi ko je ndi umugabo wawe. Utegerezwa kunyubaha. Kubera ko nshirukaniriza nkuko. Hora. Urazi yuko ari je nakugize uri uno munsi. Impembu mpaye nukwirigura zungurukana n'ubukobwa ngaha. Uswiswita n'abandi bagore sivyo? Ndagusavye uyu umwikuremwe no kumwikuramo. Mbega noje kurondera abakobwa ndabarondera kwiki. Daba ingene Imana yakuremye uri mwiza usa neza sheri. Hora. Okay, ntaco ndi mwiza. Sinkeneye kukubona ugaruka iruhande yanje. Ntungarukire mu nzu. Nimbe wavyibagiye nta kintu na kimwe canditse mu mazina yawe. Amahera twakoresheje mariage yose nije nayatanze. Waje ngo tubane atakintu na kimwe ufise. Watanguye kuba umuntu tugize mariage. Iyi rero niyo mpembo umpemvye. Ndakaravye ntuzosubire kunyegera. Okay, ndahezagiye iyo mariage yanyu. Nimujane. Genda murongorane. Ukankwirikira ndagukomeretsa. Mvinyuma wakijuju. Uribagiye ko je ndi umugabo wawe. Umviriza, ntunkwirikire. Samu, ja mu modoka tugende. Usubiye kunyegera jewe. Ndagukomeretsa. Ndabira, nta soni, ugomba gusigarana ibiguma. Reka tubisubiremo. Samu, oui madame. Injira mu modoka tugende.
Samu, ibi byose ni ubikweze wakibwawe. Samu, nakubwiye urira mu modoka. Nakubwiye ni wagasubira kunkurikira ndagukomeretsa. Subire wegere ngaha ndakumomore. Wakijujuwe. We, twari ibyawe. Nakubwiye ni usubiye kunyegera hondi ndagukomeretsa. Samu, Imana izoguhanasha. Genda mwabo bahabara bawe tureke twigire. Ya mutipa akazi karaheze kabisa. Reka turabe umuhabara wiwe ingene avyifatamwo. Sheri uti sheri wande subira hariya. Ibi bintu nivyo ndiko ndabona canke nivyo ndiko ndarota. Ibi bintu nibiki bibaye ngaha. Nana kimwe. Ivyo ntibisamaze urukundo rwacu. Yavuze yuko ari umugore wawe. Yavuze yuko udafise ikintu na kimwe. Wahuruza ngaha wishima uvuga yuko ufise ibintu byinshi. Wahora ukoresha amahera yiwe. Nahora nkoresha amahera yiwanje kandi nkayaguha. Uri mwiza cyane. Ntusubire no kunkorako. Usubiye kunyegera. Ndahamagara imbwa. Wakijujuwe. N'amakofa agiyemwo. Sinzosubire no kukubona wegereye ngaha. Umviriza mu byukuri umutwe wanje urarusha. Reka twinjire mu nzu turuhuke twirorashe. Niburi ejo nzogende ndabukundi kuntu yungunganye. Faho. You don't want to enter where? Ntushobora kwinjira ngaha. You cannot enter as from this moment. Mutiparataje nk'uvuye kuragirira inarume wa mayinka. Nabandi nabo barashitse. Samu oyo agiye kuraba madamu. Atiyo mwumva namwe no jewe Samu simfungwa uno munsi. Madamu uritse umwanya muremure nuhore. Madamu ihorere sinabigize kugira ngo ndakubabaze. Mana yanje Samu ihorere madamu ukeneye umuntu agukunda. Umuntu akubaha agusherisa gushushuta kugira ihangane kubyashitse madamu. Sinabigize n'ukuri kugira ngo ndakubabaze. Nabigize kubera ndagukunda. Ndabira Samu. Mana yanje Samu. Ya. Ndabira ugo rujisho rwa Samu basha. Ati ndakoze umuti basha. Ariko Samu atari umugesera basha. Ndabira ingena murarikiye nk'akanyana. Gasinziriye mu gikiriza kwa Samu. Iyi nkuru rero wampaye inka. Nukwibandanya tukamenya n'ibyabandanije. Ariko madamu wewe agatiro karamutwaye. Sinzi rero ibya Samu ko bica bigenda. Wamuga. Reka ibya Samu tubinange Samu ivyiwe ni danje wamayinka. Twebwe tukiciga muri primaire hari ukuntu twahora tuvuga ijambo sida mu majambo yose. Ngo ni systeme inventée pour décourager les amoureux. Ngo ni systeme yashizweho kugira ngo bace intege bari mu rukundo. Nuko uno munsi mu nkundire ncintege abantu bamwe. Inyigishiza yahetse vraiment. N'umunsi nta majambo menshi mvuga ariko utu dufoto mutunyerekera abantu bamwe. Okay, urazi ko ari umuntu mwubakanye. Wewe nyene urazi nyene mwahuye. D'accord. Uraza amahani mwahanye ko muzokwizigirana. Oya tuvugisha ukuri. Wewe nyene urazi yuko umuca inyuma mu mutima urabizi. Ndakubeshe none ga mugenzi. Nibihome biravuga umugore wawe aravyumva. Ico no kumenyesha coco rero azabizi. Arazi nuwo mugendana, arazi naho muhurira. Itegure umunsi umwe arakubwira ati stop. Uwo burindiriye kubanza kwiregura
urazi iyo uri kuriregura ku muntu yashishwe atariko arakumviriza no kukumviriza. Urazi umuntu ageze akubwira ati mva mu maso genda. None wewe vugisha ukuri, iyo dossier uri kurirukako ndiko ndakubwira nti mugabo yihebe bakubwiye iryo jambo waba kurenganije. Mwe mwahora mukora ivyo bintu, mwahora mukora ubwo bube gito canke mwebwe muriko muravyiyumvira, ivyo bintu si vyiza, ni mu bihebe. Uno musi nyene ni mwihane kuko muratuntuza abandi, muraca inyuma abandi, murabizi neza, murahemukira abandi. Nta mazina yanyu nkeneye kuvuga mwebwe nyene muriyizi. Aha ndiko ndavuga aya majambo mu mutima wowe nyene uriyizi. Kwanka kwihana ugakwirikiza izi impanuro ndaguhaye mu minsi mikeya gusa urashobora kurira nk'uko. Ubu kamera ziri hose ziguhuriyeko, nta hantu na hamwe ushobora kwinyegeza. Umvire ukumere ubu voilà, hanyuma wiyumvire nuko uzomererwa ico gihe isi yakuguyeko. Kebanuka wampaye inka, ayo manyanga yahebe, ubwo bube gito buhebe, ndiko nabivuga bukebuke ntawe uvyumva. Mumbwa n'ivyo ufise nayo nguheza kugoka ibigori biba vyetse. Uwo muhabara uri kurasuka kwa mahera ntagukunda kandi nawe urabizi. Agukunda kubera icumuha. Usi isi zokubamako uwo muhabara wawe azokubwira ati mviraho genda. None ibi nivyo mwoba murindiriye? Ihanure rero. Imana yo mwijuru nibampezagirire mwese, nizera yuko muhezagiwe ni bonus. Baca umugani mu Kirundi ngo iyikuburiye ntikurya, kandi ngo bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Reka twibananirize rero rwa rugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Nimba uzi ubutumwa bwerekeye bumuhe hakiri kare, mutabariza ataragwa mwisanganya. Mwese muhezagiwe n'iki gikorwa. Twifuza yuko mushigikira umugambi watubane amahoro. Intererano yanyu irakomeye cyane.